iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri ino mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubagezako amakuru biriko biravugwa bigezweho ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cane cane ku bivugwa mu gisata ca politike ndetse no mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Ni mu gihe hari amakuru avuga yuko hari bamwe mu basendede FDD bahunze igihugu ariko bashobora gutaha muri uyu mwaka. Reka ibi byose tubitangurire ku vyabaye mu mwaka w'ibihumbi 2019 ndetse n'umwaka w'ibihumbi 2020. Igenwa rya Evariste Ndayishimiye kugira ngo abe umukandida wa CNDD FDD mu matora y'umukuru w'igihugu y'umwaka w'ibihumbi 2020 ngo ryabaye nk'igitangaza mu nama y'ibihangange yabereye mu ntara ya Gitega. Intumbero yo nama kwari ukwankira Nkurunziza ntashiro Pascal Nyabenda nk'umukandida, ariko abari ngaho bose nta numwe yarazi uwo Nkurunziza yaza guhitamwo akaba umukandida. Ngo uwari yiteze ko ari waza kuvugwa inyuma y'uko bose banse Pascal Nyabenda yari General Arenguiyome Bunyoni, ariko kenshi ngo ivyo benshi baba biteze sivyo bikunda kuba. Ubutumwa bwace kuri telefone y'umwe mu bihangange vyari muri iyo nama ngo abwirwa ko yomenyesha abandi ko ugomba kuzoba umukuru w'igihugu ari Evariste Ndayishimiye. Amakuru akavuga ko mu micungararo y'ico kibanza caberemwo iryo koraniro hari hashizweho abasirikare benshi cane bari biteguye guhindura ibintu ngo mu gihe Nkurunziza ari kwanka ko Evariste Ndayishimiye abe umukandida. Kirya kibanza ngo bakoremwo inama kikaba cari cahuriyemwo inzego zose z'igihugu nk'uko amakuru adushikira abivuga. Izina rya Samuragwa ryari guhabwa Pascal Nyabenda kuko niwe yari kubandanya akora ivyo Nkurunziza mubwiye, nayo Evariste Ndayishimiye ngakora ivyo abamushizeho bashaka, ngo nico gituma yanse ko atari Samuragwa wa Nkurunziza, n'ivyo akora ataho bihuriye n'ivya Nkurunziza. Amakuru akavuga ko bose na Ndayishimiye arimwo batangajwe n'iyo ngingo kuko nta wari ayiteze. Abari aho bose ngo baremeye iyo ngingo kiretse Bunyoni wenyene uwo bitaga Mutama 2 inyuma y'urupfu rwa General Adolphe Nshimirimana. Hakaba hari amakuru avuga ko hari ingingo zine zari zafashwe kugira ngo Evariste Ndayishimiye ashirwe muri ico kibanza. Icambere nuko mu nteguro za nyuma bategura gutaha mu gihugu hari hapfunitswe ko kiringo ca mbere kizorongorwa na Petero Nkurunziza, ica kabiri akaba Hussein Rajabu, ica gatatu akaba Evariste Ndayishimiye. Bivanye nuko hari ivyagiye birahinduka, urukurikirane ntirwabaye rukigenda nk'uko rwari rwarateguwe. Ngo ubu niho biriko biranugwanurwa ko ushobora kuba umukuru, ko Evariste Ndayishimiye ashobora kuzokongerwa n'ikiringo ca kabiri ndetse bakazoraba uzomusubirira mu kiringo ca gatatu c'umwaka w'ibihumbi 2034. Abaciye ku rugamba bose ngo baremeje ko intara ya Gitega iri mu zashigikiye bikomeye cyane urugamba rwa CNDD FDD. Mu mpera z'urugamba hari imvukira za Gitega ngo zoba zarasavye zishimitse wararongoye umugambwe ico gihe Hussein Rajabu ko bategurira umukuru w'igihugu avuka muri iyo ntara, kuko kuva kera iyo ntara yagiye iribagirwa kandi ko yari mu zaterera bikomeye mu buzima bw'igihugu. Niko kubaha ngo Ndayishimiye, ngo niko kubabwira ko niko kubageza ko urukurikirane rw'ingene bazatwara igihugu kwari kubanza Petero Nkurunziza agakurikiraho Rajabu, mu nyuma Evariste Ndayishimiye nawe akaza aba umukuru w'igihugu. Ngabazi Ndayishimiye baremeza ko yamye yubaha cyane Hussein Rajabu ku buryo akora ica mubwiye atarinze kwiyumvira. Ivyo vyaremejwe kandi na Mrisho Jakaya Kikwete yahoze arongoye igihugu ca Tanzania igihe yaza kwirahira rya Perezida Evariste Ndayishimiye mu mwaka w'ibihumbi 2020. Ivyo kandi yaravugiye hejuru ko bakiri ku rugamba iyo hariho ibintu Rajabu atashimye mu nteguro y'amasezerano yo guhagarika intambara ariko arategurwa, yaca atuma Evariste Ndayishimiye guhakana ico arico cose Kikwete aza kumubwira. Amakuru akavuga ko hariho ivyo Hussein Rajabu yabwiye Evariste Ndayishimiye gukora akabikora uko nubwo yabona bisa n'ibidahuye n'ineza abanyagihugu, ariko we n'abandi babwiwe ko
hariho impamvu nziza batarabona ariko ituma bimera uko. Bikavugwa ko Varisito Ndayishimiye yashyizweho kuko azwi nk'udakunda ngo ubutegetsi kugira umwanya uwo ari wo wose azosabwa kubuva ko azobikora atagukebaguzwa. Mu ntango ngo vyavugwa yuko yari yahawe imyaka 3 yo kuba umukuru w'igihugu muri ya masezerano yabayeho hagati y'ibihangange, hanyuma agaca atanga imihoho bivuye ku makuru yari kuvuga ko agwaye cane yagiye kwivuza hanze. Bikavugwa ko mu ngendo yageze muri Tanzania hari n'urwo yabonanyemwo n'umwe mu bihangange bikomeye cyane biba muri ico gihugu. Mu byo bavuganye akaba harimo kandi hinduka ry'integuro zimwe zimwe harimwo n'ivy'ikiringo yari asigaje mu butegetsi. Bivuye kuri uko kuntu rero ngo bizwi ko mu ndongozi zimwe zimwe za CNDD FDD ko Varisito Ndayishimiye yahawe uburongozi bw'igihugu biciye muri uwo mwumvikano, ngo hari abashatse kubikorera ko mu gushaka kumusuzugura kuko bari bazi ko atanguvu azogira. Gusa ikigaragara nuko kuri ubu ata muntu n'umwe asigaye amuha amategeko kuko abo bose yamaze kubavana mu nzira. Hakaba hari amakuru avuga ko hari umurwi w'ibihangange vyizewe cyane vyahawe uburenganzira bwo guhana uwo ari we wese azoshaka kubangamira umukuru w'igihugu muri kino gihe. Amasoko yacu hariho 4 tumaze kumenya. Babiri muri bo bari barakuwe mu mabanga, ariko mu nyuma Varisito Ndayishimiye aza kubagarura. Gusa abagarura kuri ayo masezerano nyene yo kumufasha guhana abo bose batumva ibintu kumwe nawe, ndetse bamwe bikanagirwamo uruhara n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye. Amasoko yacu rero hari 4 tumaze kumenya. Abo bose bakaba bafise ipete rya generale, aribo General Prime Niyongabo. Uyu akaba ari umukuru w'ibiro bikuru vy'igisirikare, kazamwe General Silas Ntigurirwa akaba ari umugenduzi mu biro vy'umukuru w'igihugu ajejwe ibibazo vya gisirikare, kazamwe General Etienne Ntakarutimana Batazira Steve ndetse na General Gabriel Nizigama Batazira Tibiya. Amakuru akavuga ko abo babiri ba nyuma General Etienne Ntakarutimana Batazira Steve ndetse na General Gabriel Nizigama Batazira Tibiya aribo ijisho rikomeye rya bamwe mu bategetsi bakomeye baba mu gihugu ca Tanzania mu buzima bw'igihugu cane mu mutekano w'umukuru w'igihugu. Iki akaba ari naco gituma batakiboneka kuko bakora mw'ibanga. Benshi baribuka mu rubanza rw'uwahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Arengiyome Bunyoni avuga yuko Tanzania ifise ukuboko gukomeye cyane muri politike y'u Burundi. Ngundi kandi yoba akora nk'abo kubijanye n'ibibera mu mugambwe CNDD FDD ngo ni Sylvestre Ndayizeye. Ubiraba ngo yogira barigijweyo, ariko ngo burya bamwe mu bategetsi ba Tanzania ngo babwiye ko kwigizwa kure y'inzu arivyo bituma injiniera abona aho inkingi zigoramye. Ngibiro ko biraba mu gihugu bimeze nk'aho ubutegetsi bwa Varisito Ndayishimiye bucuranura ibijanye n'ubuzima bw'igihugu, ngo birafise naco ico bigamije kikiri ibanga rikomeye. Ngo nico gituma Varisito Ndayishimiye avuga ko yishigikiye ko hari ivyiza bigira bishike mu gihugu kuko azi biriko birategurwa, kandi ngo arizeye ko hari abagabo bamukikuje bafise ijambo ku gihugu na kare akana kishimikije intahe ya se ngo karivugira. Ni mugihe kandi muri aya makuru, muri iyi nkuru twariko tuyitegura, twabonye ivyanditswe n'ikinyamakuru Ejo Heza bivuga umuzi wa Hussein Rajab mu gihugu c'u Burundi. Benshi baribuka mu mwaka w'ibihumbi 2015 nibwo inkuru yagiye ahabona ko inyuma y'imyaka myinshi yaramaze mu munyororo mw'ibohero rikuru rya Mpimba, Hussein Rajab atarakibarizwa muri iryo bohero. Bikavuga ko yatorokanye na bamwe mu bapolisi bari bajejwe gucungera iryo bohero, kandi nanone agatorokana n'uwari umuyobozi mukuru waryo. Amakuru ahari akavuga ko yabifashijwemwo n'ibihangange kuri ubu bifise ijambo rikomeye cyane mu butegetsi buriho mu gihugu. Amakuru adushikira rero nuko Hussein Rajab yoba agira atahuke. Amakuru adushikira nubwo badatomora neza igenekerezo Hussein Rajab ngazozira ko, ariko ngo abakunzi biwe n'abashatsi impinduka mu gihugu bamwitega vuba kuko ngo hari ibimenyetso bimaze kuvyerekana. Kimwe muri ivyo nuko yoba yaratanguye kuvugisha bamwe mu bantu biwe biciye ku telefone. Ivyo navyo ngo yaramaze igihe kinini yarabihagaritse. Hari umuryango ngo wo mu ntara ya Gitega b'inshuti ziheruka guhamagara bipfuriza urubanza rwiza aho basohora umwana wabo aja kubaka urwiwe.
ubundi muryango ukavuga ko uwayaze nawe ari uwo mu gisagara ca Bujumbura, aho yabihanganisha kuba baheruka kubura umuvyeyi wabo kivyara muryango. Bene guhamagarwa bavuze ko baryohewe bikomeye kuko hari abari barihebuye ko yoba yarapfuye. Bakavuga ko mu mvugo yiwe yababwira ko batotsimbwa n'umutima Uburundi burimwo abagabo bazotunganya ibintu, ahubwo babe barategura amasuka baze basangire nawe ikivi. Aya majambo ashusha nayo yakoresheje ngasa neza nayo yakoresheje igihe ariko arategura gusohoka ibohero rikuru rya Mpimba. Ayandi masoko akavuga ko mu ishusho nka rirya duheruka kubona Gervase Rufyikiri yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu yajemwo ngo ariko na Rajab azoza. Bikavugwa ko Rufyikiri yaje mu Burundi benshi babona ko aca atabwa mu mvuto kuko azwi nk'uwamirije ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Ngo ariko benshi aha baratangaye kubona ahabwa umubonano na Perezida Ndayishimiye ngo kuko Ndayishimiye we atari nka Nkurunziza. Haranugwanurwa kandi ko mu vyari bizanye Gervase Rufyikiri harimwo ubutumwa bwa Hussein Rajab yarazaniye Ndayishimiye no kwereka abandi banyepolitike nabo mu mashiramwe yigenga bariko bategura gutaha mu Burundi ko ataco bazoba. Nico gihe rero Rajab ngo azozira. Nico gihe rero Rajab azozira hazovugwa ikintu kimuzanye mu gihugu nk'aho womengo azoca asubira inyuma, ngo ariko azoba aziyeko. Ikindi twamenye nuko mu bariko barategura umuzo wiwe bariko barabitegura ku buryo atabo hava bikikamukiza mu gushaka guhohotera abandi bitwaje ko bo batsinze abandi batsinzwe. Nk'uko amakuru adushikira bivuga ngo ku bwa Rajab Murantunge, nk'uko amakuru adushikira bivuga ku bwa Rajab ngo igihe azoshikira mu gihugu nibwo integuro zose ziri mu vyo umugambwe CNDD-FDD wari wiyemeje ukiri mw'ishamba zizoba zigiye gutangura kuja mu ngiro, ngo kuko abarundi bazosangira ivyiza vy'igihugu atawuvuga ko yatsinze canke yatsinzwe kiretse uzohanwa n'ubutungane. Ico gihe kandi ngo hari ingingo zihutirwa zizofatwa zitezurira abanyagihugu. Bizoba bitangaje kubona hari ingingo nziza zihindura ibintu zizoba ziriko zizarana muri CNDD-FDD nk'aho wogira ko izoba iriko irikosora. Ngo biramutse bigenze uko benshi baremeza ko Hussein Rajab yoshobora gusubira kunywanisha abagumyabanga nk'uko vyahoze imbere y'uko umugambwe wicamwo ibice na kare wabitovye ngo ntaho gihari. Bishitse kandi CNDD-FDD ugahindura ingendo nk'uko bitegekanywa ngo Abarundi bashobora kwizera ngo bashobora gusubira kwizera umugambwe CNDD-FDD kuruta uko bawizeye mu mwaka w'ibihumbi 2005 ukanatsinda ntawuvuma iritararenga. Aya akaba ari amwe mu makuru twahawe na rimwe mu masoko yacu y'ibanga abarizwa mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD avuga cane cane ku vy'aya mabanga y'ibiriko birabera mu butegetsi bwa CNDD-FDD. Ni mu gihe kandi benshi baravye ivy'iyi nkuru bahise bagaruka ku kinyoma gikomeye ngo ca CNDD-FDD yari yarabijeje Vision 2025 aho iyo vision yahejeje urugendo ngisize igihugu mu kangaratete. Tubibutse ko muri ruhesha umwaka w'ibihumbi 2011 leta y'u Burundi yarashize ahabona imbono yayo kungene Uburundi buzoba bwifashe mu mwaka w'ibihumbi 2025. Intwaro ya CNDD-FDD yari ihejeje kwiha urupapuro rw'inzira izogenderako mu guteza imbere Uburundi mu kiringo c'imyaka 15. Amanama menshi yarakozwe, ivyigwa vyarakozwe, ibicapo vy'Uburundi mu mwaka w'ibihumbi 2025 vyaracapwe. Ndibuka batwereka ingene bimwe mu bisagara nka Rumonge, Nyanza-Lac, Gitega, Ngozi bizoba bisa mu mwaka w'ibihumbi 2025. Ngo baraturotesheje bikomeye. Mu mwaka w'ibihumbi 2011 idolari rimwe ry'abanyamerika ryavunjwa amafaranga 1291. Nyuma y'iyo myaka 15 duhendwa ngo hariho imbono leta ifise idolari rimwe rivunjwa yarenga ibihumbi 7 vy'amarundi. Una n'umutegetsi n'umwe kandi yaracubako kuvuga ko iyo mbono iriho kugira abarundi ntibibuke ingene babeshwe. Kuva kw'igenekerezo ya mbere nzero uyu mwaka w'ibihumbi 2025 nibwo abarundi bari binjiye muri ya mbono nshasha. Urundi bwifashe mu mwaka w'ibihumbi 2040, Urundi buteye imbere mu mwaka w'ibihumbi 2060. Ngo nimba imbono ya mbere ya leta ya CNDD-FDD yarataye abarundi mu kaga babona niki kizotuma iya kabiri boyitega ko. Vision 2025 ngo yari yubakiye ku nkingi zitandatu zihambaye.
inkingi ya mbere ariyo kubaka ubumwe bw'abarundi no guha umutekano igihugu. Tugeze mu mwaka w'ibihumbi 2025 ngo injyane hagati y'abarundi zaragarutse, impunzi zarasubiriye kubaho hafi nusu y'umuriyoni, bamwe mu barundi bitwa bene igihugu cyane cyane ababa mu mugambwe uri ku butegetsi, abandi ari abakeba n'abansi b'igihugu. Imigwi y'abagwanyi yarasubiriye kubaho, ibitero biraza biraduka, amabata yari muri Kongo guhiga abagwanyi, ngo ubwoba bwaragarutse mu gihugu. Ni mu gihe iya kabiri yari ukugabanya igwirana ry'abantu no kuronsa imfungurwa zikwiriye imiryango. Hakaba hashitse mu mwaka w'ibihumbi 2025 imfungurwa zarazimvye cyane, hariho abarundi basigaye bafise n'ikibazo gikomeye cyo gufungura. Guheza ubushomeri no kuduza ubutunzi bw'imiryango, iyi yari ingingo ya gatatu. Ubushomeri muri uyu mwaka bwariyongereye ku rugero ruteye ubwoba, urwaruka rwinshi rwarihebuye ku buryo ruteze ubukiriro mu kujabuka hanze. Uburyo bw'imiryango nabwo bwarakorotse cyane kubera iduga ry'ibiciro be n'ifaranga ryataye agaciro ku rugero rutigeze rubaho kuva Urundi bwikukira. Ingingo ya kane kandi harimwo kugwiza ubutunzi bw'igihugu ku buryo Urundi bwenurira ibindi bihugu. Ivyabaye ntibigira n'izina twobiha, ngo Urundi cahindutse igihugu ca nyuma mu bintu nka vyose. Nk'uko ngo iyi mbono yari imeze, harimwo kandi kugwiza inyubako n'amahinguriro biduza umwimbu. Uko mu myaka 15 bari barihaye hubatswe fomi ya Nkurunziza na Bunyoni, ngo nta rindi hinguriro riboneka ko rikomeye Uburundi bwaronse. Amahinguriro akomeye Burundi bwari bufise, Sosumo, Brarudi, Cogeco, Cotebu, asa n'ayagiye arasubira inyuma. Menshi ntagishobora kuronka umwimbu ukwiye abarundi tube turaretse ivyo gushora hanze. Amasosiyete ya leta yari yarubatswe na Perezida Bagaza nka yose ngo ariko aradupfana turorera. Ubusuma n'ubunyongezi buyagejeje habi cane, ayandi abategetsi bashaka kuyahombesha n'impaka ngo bayagure ubusa. Amasosiyete yandi avugwa ko agira yubakwe abara y'abajenerali bo mu mugambwe uri ku butegetsi. Amasosiyete y'imbubutare yarabaye hariko ntaco yinjije mu kigega ca leta, umufuko w'abategetsi bo hejuru cane ngo niwo wabombotse. Igisata c'igitoro n'amasoko ntanganguvu nico kindi cabayemwo ubusuma budasanzwe. None tukaba tugeze muri uyu mwaka iki kibazo cyo kwiyunguruza naco ari akananira abahinga. Icya gatandatu rero kwari ukugabanya ibitigiri vy'abatazi gusoma no kwandika no gusora incambwege zikomeye cyane zishoboye ihiganwa n'ibindi bihugu. Muri uyu mwaka ubumenyi mu mashuri nabwo bwarakorotse gushika uyu munsi, na cyane cyane abatwara igihugu basigara bitwengera ngo ibiharuro ntibifata iswa. Ubugugu ngo bwarahawe icicaro ca mbere mu gihugu, gutigita mu mugambwe uri ku butegetsi ngo niko gaciro ka mbere kurusha ubumenyi nk'uko amakuru adushikira bivuga. Ngibi rero ni vyinshi tuzobageza ko ku munsi w'ejo birabana n'ibi vyose, aho hari n'amakuru avuga yuko atabarwizatunga bakizera igihugu gushora imitahe yabo mu gihugu kubera ubutungane butacigenga. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufitiye nde subscribe canke sabone niba utari wafite ndako kugira ngo tuje ucikamwe n'adushikiriza, usangize bagenzi bawe no makuru aho bari hose kugira ngo nabo baje barabo mu bambere bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ku Numuza TV. Rero Imana ibahezagira ibikorwa byanyu vya misi yose muriko murakora.